Hello les amis, mugire umunsi wa mbere mwiza n'ibihe vyiza ntango zaza weekend nongeye kubaha ikaze ku Intare Web TV. Turayama mu makuru nkino arimo aragenda avugwa hirya no hino bimenyesha makuru bitandukanye. Mwemwe 12 tutakora twarabuze ebana abantu bagomba batwandikira inbox bati mwagiye turagarutse agere ko ari ku mpamvu zitamvuye ko zitatuvuye ko muri rusange ko nagize ikibazo cyo kugwara ariko nakize ndagarutse buri munsi amakuru y'inkino soko bimenyesha makuru bitandukanye ngahe wacu muri Afrika muri Tanzania ku mugano wa Buraya nazara gucika mu by'ukuri kuri iyi page yacu Intare Web TV ndagusaba gukora subscribe ni muri bwa mbere ndagusaba kuzura fyonda like na share ku zindi mbuga ufyonda na jema udutera intege mu byo twereka yuko turi kumwe 5 amakuru yacu umuseka tohe kuri Frederic Sabyumva myuga y'unama mu rugamba umugabo ariko no gufasha umuguru wa Chipa unati muri Afrika yafasha kuri finale y'igikombe runaka mw'ico gihugu akaba munsi yagisaba kuri y'amavuko rero mu vy'ukuri akaba rero tumwifurije isaba kuri nziza y'amavuko nimwe mu ba myugariro bese mu rugamba mu vy'ukuri zageze muri imyaka 5 irangiye ndamwibuka ku rukino rwa Tanzania bakina na Tanzania muravyibuka ewana Amira bambwana Samantha yitaze kenshi yena basatizi bari world class ba Nigeria ba Maroc bande aragerageza mu cyiko kore yarashoboye tukaba rero tumwipfurije isabukuru nziza y'amavuko. Amakuru acika tuyabaneze ukimenyesha makuru marka Madrid kitubwira kiti Water League ati mbegi higanwa akaba cyagarutse kuri La Liga Santander mu by'ukuri bandanya kuryohera abantu kwera guhiganwa no guhangana mu by'ukuri sigaye ifise aho imigwine ya mbere yose mu by'ukuri gapfa amahirwe yo gutwara igikombe cha La Liga cuno mwaka gasigaje inkino sana mu by'ukuri kugira kirangire marka kitubwira ati Water League ati mbegi higanwa ati zimo intensity no guhiganwa gukomeye kuri yagarutse ku rukino gwejo ati two Madrid yatsinzwe na Bilbao 2-1 itagaza amahirwe yo guhiganwa mu by'ukuri La Liga y'uno mwaka mu gihe Sevilla yemena iraronka intsinzi yegereye mu gikori 3 akaba ati Madrid yacifata ikibanza ca mbere 73 ikariko liko na Real Madrid 71 Fc Barcelona 71 mu gihe Sevilla yari yakana 70 akaba Fc Barcelona igifite urukino tarakina akaba nyereka n'ubwo rukino rw'ikirane ku munsi wa 4 gwa Grande zo cifata ikibanza ca mbere 78 akaba yemera kitubwira ati Water League atarimo intensity ati imigwi yose kwaline iracafise amahirwe yo gutwara La Liga mu vy'ukuri y'uno mwaka imenyesha makuru AS cyo kitubwira kiti it's a battle ati n'intambara ati two Bilbao ikoze mu vy'ukuri Korea kazi Barcelona Real Madrid ati mu byukuri bifashwe n'igitsindo cyo kumata wa nyuma cha Inigo Martinez bitumye umugwi wa Atletico Madrid unyerera muri course ya La Liga ati mu gihe Barcelona yigenje neza ifashwe na Griezmann gusina ibitsindo biri wenyene yivana imbere ya Villarreal ikimenyesha makuru sport kitubwira kiti remontada Mundo Deportivo ati remontada mu vy'ukuri ati bakoze remontada nyuma gutabura gutsindwa igitsindo ati bakoze remontada baza gushenga ibitsindo bibiri ikimenyesha makuru Diario Sport cyo kitubwira kiti La Liga turayegereje ati intsinzi ya Villarreal ikomeye turose itumye twegera Atletico Madrid ayandi twasindikirane ku munsi wa 4 dufata ikibanza mu vy'ukuri cyambere ubone uko abafana ba Barcelona n'imyesha makuru byose tandukanye babandanye kurekana ko Barcelona mu guhabwa amahirwe aho gasindikirana ku munsi wa 4 ebana mu nkino zitanu zisigaye muntu atakufa muntu atakufa reka turindira ahantu bizoherera igihugu cy'Ubufaransa naho ni baton urugamba mu by'ukuri mw'igihiganwa rya Ligue 1 nyuma y'imyaka 8 Paris Saint-Germain yarigeze umwami mu by'ukuri akayemo barayicalenginga mw'isizo imwe bikomeye kimenyesha makuru equipe kitubira kitiro coup de force kaba cyagaze ku rukino Lille yakoze remonta d'itsindari y'ibitsindo 3 muri 2 nyuma yo gutsinda ibitsindo 2 mu busa muri 35 ya mbere yaje kubigombora vyose narezo y'igitsindo kimwe umugwi wari rubandanye gufata ikibanza ca 73 muri Ligue 1 na Paris Saint-Germain 72 mu gihe n'umugwi wa Monaco 71 mu gihe Lyon cinyerigira 60 mu vy'ukuri n'icenda reke bitubwira ati le coup de force ati niki gikombe mu vy'ukuri ca Ligue 1 no mwaka kigiye gutuma mu vy'ukuri ibindi tutto sport ngo guca Ubutaliyani itubwira ati Scudetto Damian akabitubwira yuko mu vy'ukuri uyu mugwi wa Inter Domina nawo wageneje gutwara Scudetto yawo nyuma y'imyaka 9 watubwira yuko Damian yakoze akazi Inter Domina itsinda mugwi wa Verona n'igitsinde kimwe mu busa ka Inter Domina cigira 19 kutunda gwa championnat azaje gutsinda inkino zibiri tayari ice ifata Scudetto y'uyu mwaka mu by'ukuri abasore ba
Antonio Conte bandanya kwigenza neza mu vy'ukuri mu gihe kimenyesha makuru tuca sport cyo kinatubwira kandi kuri Juventus kitubwira ati Juventus mwebwe murashaka championnat ati murashaka gukina Champions League ko mbona mengo siho muri akaba Juve yanganije mu gwa Fiorentina ikaba Atalanta yacitsinda akaba Juventus yacifata kibanza ca kane Napoli gatsinda uyu munsi biza ko bibaye ibindi mu vy'ukuri bishobora kwisanga mu gwa Juventus wa Cristiano Ronaldo buri muri kina Europa League mu vy'ukuri mu mwaka uza Ragasadio Sport nayo yakeje Inter domite tubwira ati Intereto ati mu vy'ukuri hari amahirwe 95% yuko mugwi uzotwara Scudetto y'uyu mwaka mu vy'ukuri akaba nanyuma y'imyaka irenga mu vy'ukuri 10 Juventus yarigize umwami akaba Antonio Conte mu vy'ukuri aje gucalenginga uyu mugwi wa Juventus agiye guhesha Inter domira Scudetto yawo mu vy'ukuri mu gihe kirenze imyaka 10 batazi ukuntu isa kuri kimenyesha makuru cyo ku mapuro ziroza kiragaza de sport nyene kimenyesha ko cyagarutse no kuri Alexander Sefere president wa Juve kiko ku majambo yatangaje vuga yuko imigwi ya Juventus Real Madrid na Barcelona zitegerezwa guhanwa mu vy'ukuri kwa yavuze yuko imigwi ko ari itataka bari watanguje igano rya Super League akaba kandi ngo yarase no kurivamwo murazi ko imigwi yose yari yaramaze kwikuramo mu gihugu cy'Ubwongereza yose yari yavuyemo akaba ari imigwi itatu yaravuze ati Super League izoguma iba nta namwe izoje izopfuma igaruka ikine mu bundi buryo ariko nta namwe izoja akora rero president wa UEFA yavuze yuko imigwi ishobora guhanwa bikomeye ku buryo ishobora no kudakina ihiganwa rya Champions League mu mwaka mu vy'ukuri uza affaire à suivre kazi gaje mu gihugu cy'Ubwongereza kimenyesha makuru cyo ngaha mu gihugu cy'Ubwongereza Daily Mirror canke Sport Mirror bacabaje kuri Manchester City yatwe igikombe cyaho cya Carabao Cup 18 mu mateka arico cya kane gikurikiranya kiribira kiti City I'm all for the stars ati mu vy'ukuri City ati yigenje neza ati ayim canke ayimelique rapporte faje mu vy'ukuri gutabakana igikombe cya Carabao Cup mu gutsinda igitsina ku 82 basi na mu gwacu Tottenham Hotspur Pep Guardiola mu vy'ukuri atwara igikombe mu vy'ukuri cya kane cya Carabao Cup yikurikiranya akaba mu gumaze kugitwara inshuro nyinshi yikurikiranya aho nganya na Liverpool akaba ni mu gumaze kugitwara inshuro nyinshi aho nyene nganya na Liverpool ibikombe 8 akari banishimira yuko bagetwaye abafana bagarutse mu kibuga aho basfona 8 bari ku kibuga Wembley bishimira mu vy'ukuri intsinzi akaba mu wose Tottenham yatsinye abafana 2000 na Manchester City izana abafana 2000 mu gihe abandi baba ari abasanzwe mu vy'ukuri baraba mu vy'ukuri urukino ata mugambi cyangwa ata mugumwe iyo migwi bashigikiye akwandika imenyesha makuru Daily Telegraph agikiza Manchester City kitubwira kiti ati City ngiye kwigenza neza ati Pep Guardiola yagabishije abantu yuko Man City igiye gufata ububasha n'ubuhangange bw'ibikombe iSport itubwira ati City iri mu ihiganwa ryayo bwite akwandika imenyesha makuru de Metro kitubwira yuko mu vy'ukuri Manchester City bandanya kwigeza neza akaba rero n'ikimenyesha makuru The Times kitubwira yuko Manchester City ubu ishaka treble ibikombe bitatu nyuma yo gutwara League Cup cyangwa Carabao Cup ati Pep Guardiola yavuze ko ashaka triple yongeze ko na Premier League basikaje gutsinda intsinzi zibiri nyuma yaho Leeds nganije na Manchester United ku munsi w'ejo intsinzi zibiri tagera kitwara Premier League akaba rero natubwira yuko Pep Guardiola ashaka no kujya twara Champions League agakwiza treble muri iyi season reka turinde ni affaire aswe ikimenyesha makuru mu Chelsea mu gihugu cya Tanzania cyagarutse ku majambo ya Didier Gomez Daluza umumenyereza wa Simba tubwira ati urugendo rwa championnat rwatanguye akwaye mu vy'ukuri umugwi wa Simba wamaze gufata ikibanza cya mbere nyuma yaho rero umugwi wa Young Africans wasajye nibazo nkizo bandanije kunyerera wasinzwe no gwaza ku munsi weje mu vy'ukuri bisa nkaho urugamba canka amahirwe gutwara mu vy'ukuri igikombe ca VPA canke cyafuda ku Premier League mwisi zibandanya ko kuri Young Africans akaba Gomez tubwira ati urugendo rego atangwa akaba Simba irusha mu gwa amanota 2 ku rutonde rwa championnat ikaba kandi nafise ibikino zibiri mu vy'ukuri zikirana itarakira yuko mu vy'ukuri umugwi wa Simba usa n'uwamaze kwifatira usa n'uwamaze mu vy'ukuri kwifatira igikombe ca VPL cy'uyu mwaka kazi ucire mu makuru ya transfer y'amaragenda avuga ikimenyesha makuru mu Mundo Deportivo Mugo cha Spain kitubwira ko Chelsea iri hejuru ya Manchester United
umukobwa wa Rafael Varane munyugari wa Real Madrid umugabo azurangiza contrat yo mu mwaka uza akaba adashaka kongereza yindi contrat muri Real Madrid ahubwo ashaka kuje gufata yindi challenge mu yindi higanwa akaba ari umugabo mu by'ukuri ngo ashobora kuja mu gwa Chelsea aho Madrid nayo idashaka ko azocagira ubuntu umwaka uza amaze kurangeza amasezerano ahubwo ashaka kucimutanga muri iri cinyene aho rishaka ko ayi imuronka miliyoni 50 z'amapaundi akaba Chelsea ngo ariyo ihabwa amahirwe yo kwegukana Rafael Varane mugihe kandi mu yandi makuru kimenyesha makuru independent kiribero ko Bayern Munich mu by'ukuri yamaze kwemeza cyangwa gutanga saboneka kuri Julian Nagelsmann umumenyereza wa Leipzig akaba umugabo ari wagiye kumumenyereza wa Bayern Munich muri kaza hazosimbura uyu mugabo mu by'ukuri hasi Afrika zocaca mu mugwi wa Mannschaft umugusura kagihugu w'ubwonga w'ubudage mu Arsenal giye kugurwa mu by'ukuri mu billionaire wa Spotify kandi makuru magenda avugwa yuko umugabo mu by'ukuri Daniel Ek Arsenal FC application Spotify danazi muziki ashobora kugura umugwi wa Arsenal mu gihe Pep Guardiola ku munsi w'amaze kwemeza yuko Eric Garcia azoja mu mugwi wa Barcelona vyaramaze guhera Eric Garcia tayari azwa yitwa umukinyi wa Barcelona akaho azogira ubuntu muri irici mu gihe Atletico Madrid umunyeza wango yifuza gusinyisha Cesare Azpilicueta kizigenza wa Chelsea reka twende nibi ni affaire suivre mu gihe Tammy Abraham wa Chelsea nawe abana yakwifuza n'imigwi nka Wolves, West Ham, Manchester City n'indi mu vy'ukuri itari mike mu gihe mu yandi makuru guys reka dusubire kukimenyesha makuru Marca Madrid ganiriye na Antonio Rudiger myugariro wa Chelsea imbere yuko batana mu mutwe na Real Madrid ku munsi w'ejo muri kimwe cya kabiri cya Champions League higa mu guzo kine finale ya Champions League yisezo akora Antonio Rudiger yavuze ati Real Madrid ni umugwi mu by'ukuri ukomeye ati ni umugwi mu by'ukuri twubaha twese ati ku munsi w'ejo azoba urukino rugoye hagati yacu twebwe Chelsea na Real Madrid akaba ariko Antonio Rudiger yavuze kandi ku munsi w'ejo yimigutana mu mitwe akabanda bibose uko kuva muri Casta munsi mwari bwakine muri Champions League yo ncuro mbere azoba muri Champions League akaba kandi bari bamaze guhura inshuro 3 mu mahiganwa atandukanye akaba mu izo nshuro 3 Real Madrid yarigera itsinda Chelsea izo bikora ku munsi w'ejo affaire à suivre guys mugire ibihe byiza murakoze.